Gweri Amerika navuga ko nayibonye neza nubwo gushika ino byangoye. Ndashima sinidoga mbona ari sawa. Ariko nyine Amerika wabaye neza twakubonye ejo uriko urarya ubuzima mu kiyaga mu bwato. Amerika imeze neza. Ajya nari mu bwato nabwo nari mu bwato bwo nari mu meri nyene ndi kurya ubuzima nyene. Mu meri. Mwe ndagacishamwe nyene nkaryoherwa ama nyene. Nagiye kurondera wa muntu wanyu abikora neza, wa muntu wanyu mukunda cyane, n'umukomedi abikora neza cyane yitwa Imbware Comedie. Bro. Sha. Yaje. Sha. Umeze neza. Umeze neza. Ndashima. Twagusanze muri Amerika. Amerika wayibonye gute kwanza imbere ko twaze ibindi bibazo? Gweri Amerika navuga ko nayibonye neza nubwo gushika ino byangoye. Ndashima sinidoga mbona ari sawa. Ariko nyine Amerika wabaye neza twakubonye ejo uriko urarya ubuzima mu kiyaga mu bwato. Amerika imeze neza. Ajya nari mu bwato nabwo nari mu bwato bwo nari mu meri nyene ndi kurya ubuzima nyene. Mu meri. Mwe ndagacishamwe nyene nkaryoherwa ama nyene ibintu bikagenda neza. Okay. Uravye muri Amerika ukaraba ni Burundi urabona uzosubira i Burundi? Nzosubirayo nyene none hari uwanki wabo none. Urabona nyene Burundi nta meri wari bwigera ugenderamwo. Urabona uzohava usubira kugendera kandi mu meri gusubira i Burundi ata meri ziriyo. Nibivuze uko nubwo nazosubira kuyigiramo nzosubira nyene muhiri Burundi hama meri subire kuyigiramo ngaruki no muri Amerika. Okay. Witwa Imbware Comedie. Izina ryawe Imbware Comedie kubera iki ko yita Imbware Comedie? Imbwa. Je nitiri imbwa nyene ko ari byo byanje. Ukunda imbwa canke kwita imbwa kumenga Virgin iyo umuntu akubwiye ati wambwa we ntibikubabaza canke? Je ntabwo byambabaje kubera ni izina ryanje. Okay. Mu buzima bwa misi yose iryo ni ryo jwi usanzwe uvuga canke urafise irindi jwi riri serie nyene usanzwe ukoresha? Biravana naho mba mpagaze. No kuvuga wowe uvuga bivanye n'ikibanza uhagazemo ni umece umenye ijwi ukoresha cyane nyene. Ijwi ukunda gukoresha mu buzima bwa misi yose niri? Ni nk'iryo nyene nakoresha. Iryo nyene urakoresha? Iryo uriko urakoresha. Nk'irije ndiko ndakoresha? Gerageza ukoresha ijwi nk'iryo ndiko ndakoresha twumva. Nabyo noshobora. Ijwi ndiko asi nk'iryo uriko urakoresha ni nk'iri wumva numva ko nahinduye. Urumva ko nahinduye. Ushira kuvuga amajwi angahe bro? Amajwi nshoboye nta bintu by'amajwi mfise kuvuga ariko ngira no mfise nk'abiri yonyene. Byageze kutugira ngo wiyumvire gukoresha ijwi nka ryo wari kurakoresha mu kanya. Dusanzwe tukumenyereye ko nk'Imbware Comedie. Rijya jwi nyene numvise byanjemo nyene tu natangwe basi kurikoresha kuva kera nkiri muto nyene gusa. Nabwo nyene nahisemo kuvuga ati nge ntangure gukina comedy ndarivugamo gusa kuva kera namye ndarikoresha rijya jwi kabisa. Kera nakunda gutwenza abantu ku ishure nyene na umuntu avurugana nyene nkoresheje amajwi ijwi nkarijya. Niyo mpamvu natwe twaciye tukumenya kuri rijya jwi. Byarashitse muramenya kwa rijya jwi nyene. Ariko mu buzima bwa misi yose ntago ari ryo jwi usanzwe ukoresha? Ntabwo ari ryo nkoresha numva nk'uko ndiko ndavuga nk'iryo nawe uriko uravuga. Rijya ndarikoresha mu gihe mba ndi mu kazi ko gukina comedy. Imbware Comedie watanguye akazi ko gukina comedy ryari? Gukina comedy ntabwo nabitanguye vuba kandi ntabwo ari kera gusa. Ntabwo hacike igihe kirekire. Ndabitangwa mu uyu mwaka nyene uyu heze. Niho bitanguye nk'uwabigize umwuga muri uno mwaka uheze? Nabwo navuga ko ndabigira umwuga neza gusa biri mu nzira. Ariko ubikora kinyamwuga kubera ko turabona ukora imisi yose ukora cyane. Ubikora kinyamwuga nyene? So nabwiye ati ntabwo biramwuga gusa biri mu nzira. So nyene ngerageza gukora nk'ubikora nk'umwuga bivanye nuko iyo ufise ikintu keneye gushika ko bisaba ukore cyane. Okay. Imbware Comedie ninde mu comedy ngaha mu gihugu cy'u Burundi wewe uraba ukavuga ati uyu jewe ndabona aransumba ndabona arandenze nitwohangana? Umukomedi ubona ko bishoboye kugusumba wewe? Andenze ansumba?
ni benshi bariho bakuru nyene bacu. Akarorero k'abantu babiri uvuga ati jaba baransumba cyane. Asi babiri gusa nyene ntabwo noce ndababwira ha bose gusa. Nk'abari nyene baba baradutanguriye nk'abari abamutima ba Gasore ba Kigingi bari arumva nyene bari abadusumba baradukuriye. Ni gake iyo umusitari umubajije ko hari abantu bamusumba mu kintu baba bakora, ni gake umusitari ashobora kuvuga ati jewe ndemera ko nakasumba, benshi baba bihagarara ko akavuga ati reka je bose nabarenze. Kubera iki wowe guca bugufi ukavuga ati jewe Kigingi aransumba, Mutima aransumba, Gasore aransumba, bigenda gute kugira ngo nyene wumve ko bagusumba? Aya none nk'ubu kimwe na bibiri ntuzi kubitandukanya none. Biratandukanye ariko mba mbona ndiko nangakoro ku basitari kenshi baba bihagarara kakaba yumva umenga arasumba abandi benshi. Kubera iki wowe utigera ubona yuko usumba bajya bose? Abo basitari bavuga yuko biyemera ntabwo ari bose, rero n'abakomediye bari nk'abiyemera ko bafise abasumba canke bari abakuru babo babasumba. Saje ntabwo ndimwe mwabo biyemera yuko bari abadutanguriye ndabasumba je. Okay. Imbwale Comedy harundi umuntu w'umutama wadahora tubona mukorana cyane, ujya asobanuye iki kuri wewe? Ninde ajya mutama? Kuri je asobanuye umuntu nkuko bisanzwe. Ninde kuri wewe ariko? N'umuntu. Ariko twe tubizi ko ari umuntu. Ndayibaze guteka. Ujya mutama bake mufana iki muzima bwa misi yose? Ntabwo arapfa arakomeye. Apari akazi ni kindi kintu muhuriye? Ujya mutama? Canke je. Ujya mutama canke je? Wewe n'ujya mutama. Usibye gukina comedy. Ni kindi kintu muhuriyeko? Cyo duhuriyeko nuko twese turi bazima kandi apari ya comedy nta kindi duhuriyeko kabisa nuko nyine turi abagenzi. Kenshi abantu tukunda kwibaza yuko ujya mutama yo bari sogokuru wawe. Avyoshika nubwo atari byo gusa, none ego mutama wese agusumba bari sogokuru wawe nubwo atacoma mufana. Okay. Kugira ngo urinde mutangura gukorana byagenze gute? Mwahuye gute? Wabimumvishije gute kugira ngo arinde aza ku ruhande rwawe mukorane mu gisata ca comedy? So mu bisanzwe je natanguye nikinana content, natanguye nkina ndumwe ari umupeta araho akunda kumbaza kumoji ujya mupeta mbaza ibibazo sinzi kumubona. Ndamubona. Natanguye nkorana n'ujya gusa mutama nawe yarafise nawe vyiwe nyene akina vyiwe. Okay, yarasanzwe no mu comedy. Nawe yarasanzwe akina. Muca muravugana badaire haragera igihe twiyunga nyene ndagenda ndamubwira ati dukine. Twakina na video. Video nyene irakundwa, twakina na video ya mbere, twakina na ya kabiri. Tumera nkaho menga nyene turi brand nyene, ibintu biragenda neza, ca dutangwa kuza dukinana mpaka nyene abantu batari bake batumenya nyene ko turi no muri gang, ariko ntabwo ibintu nyene vyabaye vya danje umutama kugira ngo dutangwe gukinana. Nta bintu vy'ikiniki vyahabaye gusa ibintu bigenda neza. Okay, uye rero mu gukorana nawe mukorana nka equipe canke mukorana nk'abandi bose nkuko tonde umuntu wese mugakorana canke mukorana nka team? Jya novuga yuko jya ni nka team kweri, jya ni team yacu nubwo tabwo turavyandika canke bije kure naye. Ujya mu bisanzwe dukeneye gukora turakorana ta kiniki. Mu bisanzwe ni nka team. Ujya uko twokorana si nkuko twokorana n'undi muntu aje avuga dukinane canke undi muntu nyene hasi yo bakeneye ibikorwa twokorana twebwe nivyo gorana nkuko basi ujya twokorana. Okay. Imbwale Comedy watanga urugendo rwa comedy bibabaje urakwiba channel ya YouTube nako ya TikTok, ubona bizokorohera gutera imbere cyane mu gihe hakiriho abantu nk'abo batora amacano y'abandi bantu? So gutera imbere bibaho. Kandi azi ko ngaha kwisi abantu turabaho kandi abarozi bahari nako tugumaho, abapfa barapfa babaho naho bakabaho. Rero no gutera imbere abiba mu account nivyo tuma abantu hatazotera imbere, azoreka gutera imbere abandi batera imbere. Nyuma yo kukwiba account ntiwigeze wumva yuko wobiheba ukavuga ati giye ko abantu bari no account
ukumva uracitse intege ukumva wohagarike ukabireka? aya nta ntege nigeze ncika bivanye nuko account baragerageje kuyimpakinga ariko Imana yarakinze nubwo bayihakinze Imana yarakinze irandayigarura bivanye nuko okay, ubu warayisubiranye account yawe? Yarayisubiranye yimpakinze basi mu bisanzwe byaramugoye ukanyuma hama ndayigarura account ndamufuta ndamukurako ama account ndayisubirana gusa byarashitse ndayigarura igaruka iri mu bihano ariko ibihano ndibaza izovayo hama ibandanye ikora nkuko yaho rikora. Okay, ikintu kimwe ndashaka nze nabwira abantu muba mugomba guca intege abandi bana bakorakora nza mugerageza kubera ko iyo utwaye channel y'umuntu ubu musubije inyuma cyane ubu muciye intege cyane mu buzima bwiwe ari gihe usanga amazi naka myinshi yubaka iyo channel iyo mutwaye rero ubu mugiriye nabi cyane. Okay, Imbware Comedie ufise indoto izihe mu gisata ca comedy? Indoto ufise ni nyinshi ndifuza kugera kure kabisa. Nka hehe hashoboka? Aho Imana yabibona nyene nkwiriye gushika. Mu myaka 2 wifuza kuzoba umeze gute? Wifuza kuzoba uri kuyihereva? So nifuza kuzoba uwo nzoba ndi nyene gusa ubuzobura ariko ntawuzi nyine kumenya icifuzo cyavuga ati jewe nko mu myaka 2 ndifuza kuzoba ndi kunambwe iyi ndifuza kuzoba ameze nka naka. So asinovuga ati ndifuza kuzoba ameze nka naka gusa mu myaka 2 ndifuza kuzoba ngeze ku rugero na nyene naje nshima basi rusumba ubwo ndi kubu. Okay, utegekanya gukora gute kugira ngo muri iyo myaka 2 uzoba wageze ku rugero ushaka kuba wagezeko? Ntegekanya gukora cyane kandi nubwo mbona atabenze gusa ndiko nditahidi gukora kugira ngo intambwe ndiko ndayiveko kandi ibintu ndabona nubwo atari cyane nubukebuke biko bigenda bitera bije imbere pole kuko natanguye siko mpagaze ubu ndabona cyahindutse n'ibindi ndazi bizohinduka. Okay, Imbware Comedie abakomedi benshi abastari benshi abaririmbyi buri muntu wese ari mu gisata c'imyidagaduro abafite umuntu afata nk'icitegererezo. Wewe ninde muntu waraba kuvukira muto ukavuga ati jewe uno mukomedie ndifuza kuba nkawe ukaba wumva uwo mukomedie umukunda cyane gusumba abandi na none umunsi uvuga ati uye ni role model wanje? Je nta uriho kabisa je nkora ku ruhande rwanje gusa ni benshi barahari ariko tubwiriro ufata nk'icitegererezo wumva wifuza kumera nkawe cyangwa umva wifuza kugira ku byo yageze nkawe mu bijanye n'iki mu gisata ca comedy? Ni benshi, tubwiremo umwe ariko turakeneye kumumenya ufata nk'iki uvuga ati je nyine kumera nka naka. Amona mwanya ntawo no vuga kabisa byongora ni secret. Haro benshi bifuza kumera nka bari kutovuga kubera ikintu ugira isoni zo kubavuga kandi ukeneye kumera nka yanje nyene nzobavuga ni nahashika aho bageze nanje. Imbware Comedie igihe gito umaze ukora comedy ndibaza neza ko byanyarutse kugira ngo umenyekane mu gihugu. Nize ntambamyi cyangwa nike kintu cakugoye muri kino gihe gito nyene umaze ukora uvuga ati kino kintu carangoye cyane kigatuma wumva wona hagarika? So by'umuntu agenda ahura navyo mu buzima ni byinshi bigenda bimushinega ariko kupambana umuntu arapambana bikanka yagerageje. Nike kintu cakugoye cyane? Je byabaye byinshi gusa nyene n'ubu biracari byinshi ariko nzogwana gushika. Turashaka kubimenya ibintu byakugoye muri kariyeri yawe bibabaje. Aje nkaje cyambere na mbere comedy no gonda zikina ntabwo muhira nigeze ndabwira ko ndiko nyina comedy. Jambe na mbere ratangara kumva ati umujama ko yavuye muhira afise izina twamwiso naho yiyisimbwa byagenze gute. Jambe na mbere na uri umuvyeyi iryo zino ryumvise uratangara kandi ugatangara ati n'uyu mwana yiyisimbwa byagenze gute urumva. Usaje ibyo ntabwo ko nabyise ndabishaka kandi atari ibintu bamatiye ko ntabwo byigeze binshi intege canke ngo bimbabaze nkuko nubwo noba ndi mwisite ahantu hose mbandi nyene iryo zina ntabwo ryigera ari imbabaza ariko abantu benshi ayo nkaba nkorera amakosa kazamva arambwiye ati wambwawe
gusa rero mbwiye ndi imbwa ikintu nkora ntwenga kubera ko n'ubundi usanzwe uri imbwa ntwenga bivanye nuko none aho mba bantutse nitwa imbwa ndagukoreye ikosa uciye imbwa ati wambwa we ntwenga kandi urumva usanzwe witwa imbwa nyine nta we waba yibaza ko agututse ariko waba yibaza ko antutse ntwenga urumva rero niyo mpamvu ikintu cyakugoye no kuba muhira basanze wiyitwa imbwa ntabwo cigeze kinshi intege canke iki gusa kintu gikoze ufise intumbero canke wumva kikurimwo je mba mbona menga nta ntambamye nimwe bamaze kumenya muhira ko wiyisimbwa bakamara kumenya ko kina comedy batabizi bavyakiriye gute wewe nihe message baguhereje ntabwo nyene nibaza ko bashavuye gusa nyene ndaforcinga uko biri kose ndaforcinga kumbure nibabona ikizovamwo canke nk'ubu uraza umwana buri gihe ikintu cyose umwana hayaja mu kintu umuvyeyi atabishaka tanyunga ariko arabona aramutuka ariko badaye agiye kubona inyungu akabona wa mwana yari asogeye imbere mu byo abarimwo aza kumushigikira mu bima rero nk'ubu sinovuga ati ntambamye ngono gira nta abavyeyi gihari nk'umuntu mwanya ataco basi ndashika ko bategezwa aho byakira nabi gusa niwabona icahindutse ku buzima bitewe n'ibyo uye kubera ko uramaze gutera intambwe urava ko ntambwe muragenda ku yindi uye ntibaragira baba gutahura bavuga ati umwana wacu ibintu arimo turabona yuko biri seriye akora ibintu no wapi nabwo baragira hane bivanye nuko naco ndashika ko ubwo nifuza nyene kugishika kugira ngo naje abavyeyi bazobone cyahindutse kubyo ndiko ndakora ariko barabyakira barabona yuko uri kuratera uje imbere uyu barashaka kuba bo gushigikira ugakenera nk'ibihumbi 10 ugiye muri turunaje akavuga ati tora ibihumbi 10 ugende wifashisha kubijanye n'ivyo byo ariho nk'ibitaba bikenewe nko mu minsi nasaba ariko nko mu minsi yeze nasaba ibihumbi 10 umuvyeyi 5 ashaka na 2 byamamega nyene kugira ndonke kuntungira nja kumuronga ariko ubu bivanye nibi nyene mba ndiko ndakora usanga bimwe navyifashije ntiwe ndagorana ati mpa bya ibihumbi 10 mwe nasaba mu minsi yeze canke 5 mva rero ni etape par etape no munsi yamba nako ndasaba ibihumbi 10 nasaba senkani nejo azoge izo senkani saba ndeke kuzisaba ndazihe canke okay Imbwale Comedy kenshi buri muntu wese kugira ngo atere imbere abafise umuntu amufata ku mugongo abafise umuntu amushigikira Imbwale Comedy buri muntu wese muri kariyere yiwe kugira arinde atera imbere abafise abantu bamufata ku mugongo abafise abantu bamushigikira abafise abantu bamufasha wowe uno munsi ninde muntu agufasha ninde muntu agufata ku mugongo so mvuze nivyo gusa haro n'abatera imbere batarosa bafasha mu mugongo gusa byose ni buke je nk'umuntu mwanya navuga katawe mfisa mfata mu mugongo gusa aba sponsor ni babura umuntu azaguterera gushobora kubuze nk'ibihumbi bingaha akaguterera ukabona nuri yaraja narakongerereje rumva ni buke umuntu nyene agenda aronka umuntu amufasha kimwe nabundi ntabwo mfise umuntu yanyemeje nyene ngo afate mu mugongo hama yemere kumfasha okay Imbwale Comedy uno munsi nk'umuntu yuba akeneye gukorana nawe ukavuga ati jewe umpeti ndabona arakora cyane ndabona ari courage nkine gukorana nawe nkine kumanaginga byo musaba iki kugira ngo wemere mukorane je twemeranije byo ndamusaba akabimfasha bikorwa bikagenda neza je ntacyo tuma tudakorana kabisa no kuvuga ngo ufise ibintu wo musaba ariko byaba byiza ibyo bintu bitubariye kugira ngo nimba hari umuntu aza kuraba kino kiganiro akavuga ati ujya mupetera keneye umanaginga ndumva bino bintu je no bimukorera kama kahitaza mugakorana nyimba hari kabisa akabona yuko ibikorwa nkora bimubera bimuryohera akaba yifuza yuko byogira naho bishikanye yifuza kumfasha kabisa karibu kweli naze amatwumvikane duhuje dukore ntari niki kintu kimwe cyo tuma mudahuza uvuga ati jewe kubera impamvu ni impamvu imwe gusaba mvuga ati je impamvu yo tuma tudahuza no bagomba kumanaginga impamvu yo tuma tutohuza nuko ivyo no bandiko ndagomba ko twokorana canke nawe ivyo bagomba ko dukorana nyene tudahuje niyo mpamvu nyene yo tuma tudahuza ariko wewe bashaka ko mubandanya mukorana mu gisata cyawe cya comedy twokora ntari ibi kabisa okay
umuntu wese yumva yifuza kumanaginga uno mupeti, umuntu wese yumva yifuza kumanaginga ino mpano arawe ikaze adoze bakorane n'umudrama bikora neza cyane. Imbwale Comedie muri hangana gato, urugendo rwa comedy kuri wewe rumeze gute kuva utangura gushika aho ugeze uno munsi rumeze gute? Je navuga ko rumeze neza kubera ko ntaco ndabona nahombye ngo nuko nkinye comedy canke ni he comedy maze kugushikana ubona yuko iyo udakina comedy utari ko hishikana utari ko hashika aho ahantu maze gushika kubera comedy, ariko iyo udakina comedy utari ko hashika uvuga ati je hano nashize kubera comedy ni kure cyane cyambere na mbere hariho nk'abantu benshi twamenyanye kubera comedy. Hariho abamenye kubera comedy, hariho abantu twamenyanye kubera comedy, hariho n'ahantu noshika kubera comedy, ibintu nk'ibyo. Okay, hariho abantu usanga ibintu byo gukina comedy, ibintu byo gukina filme, ibintu byo kuririmba baba bikora nko kwiryohera. Wewe ubikora mu buhe buryo? Ubikora nko kwiryohera, ubikora nka business, ubikora gute? Muno mwanya nta na hamwe ndabikorera bivanye nuko sinovuga ngo ndabikora nko kwiryohera, no, kandi sinovuga ndabikora nka business mu gihe ntarayabona icavuyemo gusa. Ariko no mfise nuko nifuza kubikora nka business. Okay, ukeneye kubikora nka business. Nimba ukeneye kubikora nka business no musiriro ubikora nka business kubera ko iyo ubikora nko kwiryohera ugenda ukabikora ukajyoherwa gusa ukagenda. Ariko rero nimba wumva ukeneye kuzotera imbere bivuze ngo ubikora nk'umunyamwuga. Okay, Imbwale Comedie, turashaka kumenya abantu bose mwatanguranye, watubwiye ko watanguye gukina ukiri umwana, abo mwari muri kumwe kuva ukiri umwana nano musi muracyari kumwe, nimba mutakiri kumwe kubera iki mutakiri kumwe? So twebwe je mu bisanzwe nabwo haheze imyaka myinshi basimpaye ndakina gusa imyaka yaciye ni mike gusa, abo twatanguranye ntabwo tugikinana, iko nabwo twari bwafata inzira ico gihe twarakina. Kubera iki rero mutagikinana no musi? Ni nka kurya abana mwakuranye usanga no bamwe bagiye hariya abandi bakaja hariya, umva tugatana namba nta murongo twari bwafate, niyo mpamvu rero twabandanije dukinana. Okay, Imbwale Comedie, dukuru twishi ukunda gukora, tubwira agakuru kamwe, agastory kamwe cyangwa agakomedi kamwe wakinye kakakugurura imiryango kagatuma umenyekana. Kerekeye iki ako gakuru kerekeye iki? Agakomedi we wakinye kakamenyekana cyane gusumba utundi, kagatuma ubona yuko urikura utanguye kumenyekana mu bantu. Shaka komedi kambe nakinye ni kaya nyene nakinye umva ko iryo zina ryanje. Kaya nakinye mvuga ati nitwa Imbwa. Reka Jesse ndakibuka neza. Araga komedi nakinye ati tubarire rero nimba ukikibuka neza akatubwire ngaha akaducishirize. Araga komedi nakinye mvuga ati je nitwa Imbwa. Ko komedi niko ashe niko nibaza ko beshi bamenye kubera ko harageze n'igihe mwiyo mizi ndagasohoye abantu beshi duhura kweri bakagira bagatwinga abandi kweri akashora kumbuza amahoro ati je nitwa Imbwa, umva duhuye nyene akaguma bansubiramo kabisa. Umaze kugasohora abana mwigana ku ishuri abo mwagendana bagufata gute, bakwakira gute mu kibano? Byo byabaye ibintu bisanzwe bivanye nuko je nabwirya mbere na mbere cyo nabitanguye ndabishaka, so babona ibintu banteyemwo. Umva nk'abo twahura basi mu kibano harimo abagomba kumfaka ngo umuhimbire nta kuntu witimbwa, abwira ati none bari abo bise za Tiger bakitwa basimba, nuko rero bitari bikoko biriya n'imbwa n'igikoko mu bindi. Kubera ki bari abavyise bari mutagize ntimutabashwani, uvuga ati zina itarakura barariponda ariko rikuze azogera igihe bagiyitirira. Rero muri ico gihe ku ishure harimo abagira navuga ati peti yangu respect ati ibikorwa byawe ko biraduga, abandi nawe akamfaka ati wowe uri imbwa nyene uri imbwa. Avuga ati nari bico nakora natwenga, navuga ati ibintu niko navyise ndabishaka atari ibintu byanjemwo surumbuka banaho vyigeze ntaco vyigeze bintu. Izina Imbwa ni wowe nyene wagitoreye canke hari abantu imbere yaho bari bagutaziriye mbura avuga ati je ko banyise Imbwa reka nkomereze nga, canke niwe wavuze ati
je ngiye kwiyita imbwa nyene nta bundi buhinga. izina imbwano ryavuye vraiment naje ryabaye giturumbuka n'ukuri nabwo nari narariteguye aya ubwa mbere wiyita gute utarabimbwa? Jya mbere narita ngo Mr Walende naje amabishu banzi kuri Walende ko icyo gihe nyene ni hatari byari birebire hama zina imbwano ryavuye umunsi yaraka microphone nkoresha sinze ko ukabona kaya microphone nkoresha ko ndagira nti nyene cyo gihe tuko turagapima ko kavuga neza Jamupeti nyene rya dukorana yego bamwita Big Nation tama Big Nation ariwe promoter w'imbwa nyene nawe yari yise ngo ni promoter w'imbwa ivanye nuko nyene niwe dukorana nyene rero muriko muracheckinga ko gakora kajya ka microphone twa test ko gakora aranye dukorera ku bitambara nyene vyi background nyene dukorera ko nkuko agenda nkuko aramufotora kwa mufotora nyene aravugiramo arampamagara ati imbwa tuzinanye ngo njo imbwa tuzinanye njo ibigera hari iyo video nyene ya mbere yabaye ya mbere gusa nabwo twabiteguye ndagenda nshitse nyene arambaza ati vuga imbere ya kamera kuri imbwa naye ndabivuga ati ndimbwa ndavuze content ivangaho nyene bidugira ko nyene kwere iyo video twarayirabye video video binjemo guti ibintu gira mvuga ko ndimbwa imbere ya kamera cha ndayipost cyo gihe wanashaka page ya Facebook yanje nabwo yari inazwe kweri nari nkiri kwa followers 200 ndayipost inzo umunsi kiraduga ndagera kure cyane gose video nta munsi nabwigere ndonka anka ya views so munsi yo video yaraye ku 5,000 by'ama views ndavuga ati nane kuri Fibi bigenze gute ati none video wayikunze ko yani isimbwa ni hatari rero content bivuye aho nyene zina imbwa ari barivuyaho chadukwita video ya kabiri yo ku munsi ngyaswe kwizira aki standard kaduga mpaka tutonda dukorera kuri jazina izina yaduga nyene mwana no kuvuga ngo wewe watangwe we yitimwa nko gufyina biraho uzobona biravumbutse biratinda birakomera kandi izina imbwa uno munsi mbona umenga riko riratumugira ahandi hantu kure cyane rizo bituma nahane nzohagera nyene kandi kubera imbwa nyene imbwa gira ikintu agakuru kamwe dutera mu story twawe twishi wanditse canke wakinye udutera kandi ga story kamwe nyene ako nakubwiye abariko tugiriye izina imbwa ryazananye nakubwiye ati iyo mba ni kumwe na Mutama niwe ujya Mutama ni wakunda kontera dukuru yatumazara dukuru twinshi okay tubwira utuntu mukunda kuganira iyo muri kumwe na Mutama Mutama umba Mutama bisaza umusinge nagiye nari ngwaye nakanuye nakinye rero turagenda ujya mujama dukinana nyanja mbaza arantwara agiye ku Mutama kumbariza umuntu w'ikirundi umuti yambwiye ko nunda yose cyane mwenga yaguye mutuwe yarambwiye ngo genda nk'umufa w'ibijumpu ngurumva ucufata ngunwe ngoya yambwiye ngo genda ngurondere ngo isosi y'ibijumpu ucurondera ngo n'umufa w'iki ambaje ati ngo wanwe umufa w'ibijumpu ngurayo ngo kukira ambwiye ati wape nanwe umufa w'uburo oya ibyo ngo kumbwa ngo ntibijanye ngendorondera ngo umufa w'ibijumpu ngo hamwe ngo ngucuvanga n'umuswage ngo ucukira niyumvira ati none mujanye n'uyu muti umbwiye niyo nyene utambeshe tasha ngo aha ngo ucukira akabisa ngo kumbwa ngo ntibigorana ucukira Kero bashaka kumenya iyo muri tournage muri kumwe n'ujya Mutama muri kumwe mwese nka team biba bimeze gute vibe mufise ibari ibintu biryoshe gusa jya Mutama arakunda akantu kwa agaposhe ntako nahora neza agaposhe niko bita akamostreri agacupa rero ashijya turi kumwe ataye akamostreri fise nigera ryoherwa cyane gusa mfise y'agaproche
Turayaga kabisa kantera inkuru nyinshi cyane. utubanza ukamutamwa agaposho mukakibona gukora. Agaposho kabisa aragakunda. Okay. Mwiza wateka. Umunsi umwe nzozana muzoba muriko murakorera. Giye gusa ndazi muonye cyane gutwenga. Ziko tazofisa agaposho nizo biriguraza kuko ashi yamuze ni mwohutse. Urya muze nzo muyenga nangorana. Ana ufisa agaposho kabisa muzoza ariko atabifise. Nizo Na biriguraza. urya muze he ko ataboneka nk'umuntu akunda inzoga cyane. Inzoga none hari umuntu azana. Arazikunda nyine nk'ukandi bazikunda. Gusa ntabwo ari byadanje, ntabwo iborererwa ko. Ntabwo aborerwa cyane. Imbwa Comedie. Dusezera ariko. Dusezere ikiganiro gihe. Ugomba kugenda. Diyo tugeza ibyo birakwiriye. Iminota 20 n'imiki. Kubera kushaka ko duheze ikiganiro. Kubera kushaka ko duheze ikiganiro. Ati? Kubera kushaka ko duheze ikiganiro. Ikiganiro none kene turarenga. Tugira ikintu ushaka ko abantu bamenya kuri wowe batazi. Cyo wamenya ko nuko ndi umuntu. Ariho abantu benshi barabandaba. Bakibaza ngo ndi imbwa, ikindi nuko bumenya uko ndi ngaha mu Burundi ntari muri Amerika. Bamenye ko ndi mu Burundi, hari abantu benshi bamaze kuguma bansanga inbox none bro vipi wenye shaka nanchoresha yaza ndi Amerika. Nako ndi Amerika ndi ngaha mu Burundi. Okay, Imbwa Comedie dusubire rero muri rya zina ryawe ryajwi ryawe usanzwe ukoresha. Ari rya sinosubira. Oya ngomba dusubiremwo utumira abantu kuza kugusapotinga ubwire n'abantu natwe bazi badusupportinge ariko ndashaka dusubire muri ryajwi ryawe usanzwe ukoresha. Kaiji kweli jejo no bashaba ni muraye mu duhe support muhere kuri je Imbwa Comedie hama nabo muheze mu supportinge. Bako barakora ibintu byiza, ibintu bimeze neza. Shenga Media TV ndabashimiye kuko ntumwanya kiriye. Ndabifuza gucera imbere cyane. Murakoze Imbwa Comedie. Nitwasaba guhamagara n'undi munsi tuzokora.